Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na David Claude Mbananayo. Iyi muriko murumviriza ni Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa gatanu igenekezo rya 13 Ruhuhuma umwaka wa 2026. Kaze muri ano makuru twabateguriye, ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kwa 13 Ruhuma n'umunsi wahariwe iradiyo kw'isi. Muri ano makuru turagaruka ku ruhara amaradiyo yagize mu gufasha mu gukemura amatati y'abarundi muri kahise, mukaza gukurikira bamwe mu banyepolitike, abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu aho baza kutubwira uko vyifashe muri kino gihe kubijanye n'ibikorwa vy'amaradiyo mu Burundi. Isuku ryo ku mubiri ndetse n'iry'ivyambagwa ku basirikare b'abarundi bari baraka muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo ririko rigenda kagirire kubera ko batacitabwaho. Benshi muri bo basigaye buzuye inda kubera ubukene bw'ibikoresho bibafasha kugira isuku. Nayo nk'uko mubimenyereye iminsi yose kuwa gatanu tubashikiriza ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tukaza kubayagira ku buzima bw'inyoni bita agaca. Nariko nca ku masonga mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'igisata co kumenyesha makuru. Kuwa 13 Ruhuma uko umwaka utashe harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe insamirizi. Uwo munsi ukaba washizweho mu mwaka wa 2011 n'ibihugu bihurikiye mu gisata ca ONU kiraba ibijanye n'indero, imico n'akaranga UNESCO. Intumbero y'uwo munsi ikaba ariyo kongereza ubwigenge bw'amaradiyo, kongereza ubwinshi bwayo hamwe no kwigisha guharanira amahoro, iterambere n'imico kama. Amaradiyo rero mu Burundi akaba yaragize uruhara runini mu kunywanisha abarundi no gutorera umuti amatati biciye mu nama n'ingingo. Uwo munsi mukuru wahariwe insamirizi mu Burundi ukaba wahimbarijwe mu ntara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Kw'isi yose uyu mwaka ukaba ufise icivugo kivuga giti iradiyo hamwe n'ubwenge mvaruganda, akamaro n'ingaruka mbi bijanye. Uruhara rw'amaradiyo rero ni ntangere, yaba ayakorera ku butaka bw'u Burundi hamwe n'ayakorera mu buhungiro. Naho biruko abamenyesha makuru bakorera ayo maradiyo barahura n'intambamyi nyinshi zifatiye cane ku bintu bimwe bimwe ubutegetsi buba budashaka ko bija habona, hamwe no kubura uburyo. Uwo n'umwihwezo wa Janine Nahigombeye, inzobere mu mwuga wo kumenyesha makuru, agashima ko amaradiyo agerageza kubandanya akora naho ibintu bigoye. Ico novuga nuko amaradiyo afise uruhara runini gose mu kubaka igihugu, mu gutuma abantu bayaga, ariyo abanyagihugu basanzwe, abanyagihugu baba bari ku butegetsi. Urumva amaradiyo arafasha cane kugira urya n'uyu bamenye ico uwundi yiyumvira, kuko erega ntushobora kubaka igihugu utavugana n'abandi. Mugabo rero amaradiyo yaba ari mu Burundi yaba ayari hanze uyu munsi afise ibibazo. Ikibazo ca mbere nuko ayo maradiyo adakora uko yarabwirijwe gukora. Kibisigura yuko bafise intambanyi nyinshi zifatiye ku mutekano wabo, kubera ibibazo baba bagiye kuvuga. Hariho ubutegetsi, leta iriho, hari ibibazo idashaka yuko bavuga. Kubera iki badashaka yuko babivuga? Ni ibibazo usanga ari bo nyene babiteye, niko novuga, ari nk'ivyerekeye umutekano muke, ivy'agateka kazina muntu, ivyo kunyuruza ubutunzi. Gaca usanga rero amaradiyo umengo ivyo ni ibintu batagifise uruhusha rwo kuvuga. Amaradiyo abwirijwe kuvuga ivyo bintu vyose. Mugabo rero naho amaradiyo abamenyesha makuru babikoramwo bafise ivyo bibazo vy'umutekano, umuntu arabona yuko bafise ishaka rinini kugira babandanye bakora. Ahantu nagira nibutse yuko muri izo ntambanye
nyene bafise hariho nk'umumenyeshamakuru afunzwe si kubera yagize ikintu gikomeye cyane rwose ariko arahogwa ubusa. Sandra Umuhoza. Ikindi naco amaradiyo rero umugabo yoyo ari hanze novuga yuko afise ibibazo gusumba nayo yandi ari mu Burundi, bavuga ibintu abo bari mu gihugu batacubahuka no kuvuga, mugabo bose barafise nyene ikibazo c'uburyo. Iyo ba atariho hari ibibazo byinshi atamuntu yomenya, kandi bobo barahana ijambo abantu bose, cyane cyane bajya usanga mu Burundi batatironka ijambo abari nko mu mugwi itavuga rumwe na leta. Ico rero ni ikintu kinini cyane kubona ashobora kubaha ijambo. Janine Nahigombeye akaba ari inzobere mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Amaradiyo rero yaragize uruhara ntangere kugira ingwano yahekuye abarundi nyuma y'igandagurwa rya President Ndadaye ihagarare. Ijambo amaradiyo yahaye abegwa bose n'izo dyane niryo ryatumye batera intambwe bagashika no mu biganiro. Bivugwa na Gatogwasa yararongoye ico gihe umuhari ugwana FNL. Uwo munyepolitike avuga ariko ko urwo ruhara rw'amaradiyo mu gufasha gukemura amatati uyu munsi rusa n'urutariko rurakogwa n'amaradiyo yo mu Burundi kubera yanigiwe mu menshi n'intwaro ihari. Hari ubwicanyi, hari intambara. Amaradiyo rero yaragize uruhare rudasanzwe, na cyane cyane amaradiyo yo mu mahanga nka BBC, Deutsche Welle, RFI n'ayandi, kubera yuko igihugu intwaro yari ifise iradiyo na televiziyo yakoresha uko ishaka, ikavuga igikunda, ntiyashobora guha ijambo abari bahanganye na leta birumvikana. Ariko kubera yuko ayo maradiyo yandi mvamakungu yaha ijambo abahanganye na leta bagashobora kuvuga ivyipfuzo vyabo n'ivyumviro vyabo, amakungu n'abarundi barumvise yuko uwo ari we wese yogira ico afasha kugira ngo ivyo bibazo bihere yogikora. Niho rero ibiganiro vyahavuye bikaba, hanyuma harabaye amasezerano. Rero uruhara rw'amaradiyo ni uruhara rukomeye cane mu gihe abantu bari mu matati, kuko kugira ngo utorere igishu ibibazo nuko umenye ubanza kubimenya, kugira ngo ushobore kubimenya nuko ushobora kuvyumva, kugira ngo uvyumve nuko hashobora kuba yaho bishobora kuvugirwa. N'uno munsi rero amaradiyo arahari, aragwiriye, mugabo kugihamana kibi uko amaradiyo yaha ijambo abantu muri kiriya gihe cyangwa uko amaradiyo yakora amakuru biratandukanye n'uko biri uno munsi. Amaradiyo n'umunsi usanga kugira ngo avuge icyiyumviro abanza guhindukiza ururimi inshuro nyinshi. Usanga uyu munsi uha ijambo abantu ibiganiro bimwe bimwe murazi ko no gufatwa byaranafuswe. Usanga rero uno munsi uruhara rw'amaradiyo ntirufise ikibanza nk'uko vyari biri muri kiriya gihe. Iyo rero ndi ngorane ako ntagahaze, kuko ibibazo bitorerwa umuti iyo bivuzwe, kugira bivugwe naho haboneka aho bivugirwa, haboneka abashobora kubivuga. Rero notera kamo leta igerageze kwibohora, ireke amaradiyo yidegemvye, ireke abanyagihugu bidegemvye mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Ugushikiriza icyumviro n'ubutegetse, ariko iyo ushikiriza icyiyumviro uwufata ingingo arashaka kucifashisha, arashaka kugikorerako, hanyuma agafata ingingo nziza gusumba ahafata ingingo aratazi icyo abandi bagona. Kubijanye kandi n'uyo munsi mukuru wahariwe isamirizi, abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye bamenyesha ko muri rusangi amaradiyo afise akamaro kanini, ariko bakababazwa nuko amaradiyo akorera mu Burundi atabwigenge afise. Kurikira bamwe muri abo banyagihugu baganiriye na RPA. Ikibabaje ngaha mu Burundi nuko umunsi mukuru ushitse amaradiyo yabwira ukuri abanyagihugu yarugawe, kuko ubu humvikana radiyo y'umugambi hari iterambere ivuga ibijanye n'ibikorwa by'uwo mugambi ukora ari bibi bavyita vyiza. Umunyagihugu w'umurundi aruganywe acumvira radiyo zimukwiza ukuri. Radiyo yari nziza mu gihe politiki y'igihugu ari nziza, nandi politiki y'igihugu ari mbi, amaradiyo menshi aba mabi. Ayo maradiyo y'ukuri akorera hanze, akorera hagati mu gihugu, yatubwira amakuru nyayo, arabahohotewe, arabanyurujwe, ariko ikiza cateye rero birababaje. Abantu twumva ku mutima kanaka uhanyurujwe 5, uza wumva
ku mukuru w'umutumba bagenda iyo mutumba bivuzwe n'aya maradiyo akorera leta ku mutumba baraye banyuje abantu ngo bakora ibikorwa rusange bavyegamiye leta menshi na benshi bafatiye ku maradiyo muri rusange avugira mu gihugu nta makuru nyene twovuga ko abarundi tuba twifuza twumva nka radiyo n'imwe ishikiriza amakuru nyene yisanzuye ni ukuvuga byinshi bihanze ubuzima bw'igihugu ntibabivuga twebwe tuja gutora koyokwe mu gihe turiko turumviriza aya maradiyo nyene y'abarundi akorera hanze n'ibitagenda neza bikavugwa. iradiyo idufitiye akamaro kanini cyane kuko iradushikanirizwa aho bitoshitse biba byiza nk'uko ari umuzi wahaye iradiyo ko boha ubwigenge amaradiyo kuko agakora ku mugaragaro kandi umwenegihugu akaronka aho avugira ijambo ryiwe n'akari ku mutima. Imirongo y'isamiriza inkuru y'igihugu n'izindi radiyo ziri mu gihugu zumvirizwa n'abatari bake izifata neza nk'uko bikwiye muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza. Abanyagihugu bo muri iyo komine bama bisanga bariko bumviriza iradiyo imwe rudende yo muri ako gace ibitigera bibashimisha kubona badashobora kumviriza iradiyo nkuru y'igihugu. Walter Kwizera mw'Idonido. Ukumviriza amakuru n'ibindi biganiro bica ku nsamiriza inkuru y'igihugu cyo kimwe n'izindi zitari muri komine Ruyigi byabaye umugani ku banyagihugu bo muri iyo komine. Nkuko bamwe mu banyagihugu baho bavyiganiye Radio RPA, ivyo biterwa nuko imirongo y'izo radio idashika muri ako karere. Uyu munyagihugu waho arabituyagira. Radio y'igihugu someshe desempye aha mu Ruyigi rumva twebwe kubera birime irakora tukavuta antenne imugera ngira peut-être ni antenne ari sifasha ntabyonzi kuko fonctionnement ya antenne nk'abandi rero haje mu tutumba makuru ya Kabondo isangano ko isangano yavuga nabi turayumva atari tutayumva vuga ari ikintu baduza kuri ya antenne ya Gaseke FM rero bakidugije nta radio yindi nimuso kumvikana ati abo muri RTNP baje ati bacagurira yuko akamenyesha kintu ati bakimanuye bigashigenda neza. Kimwe mu bituma rero abo banyagihugu badashobora kumviriza iradiyo nkuru y'igihugu cyo kimwe n'izindi zidakorera aho mu Ruyigi ngo nuko abakora kuri radio Agaseke FM isanzwe ikorera muri komine Ruyigi babigiramwe uruhara mu kumanika hejuru icuma kitemerera imirongo y'ayandi maradiyo kuhashika. Radio kaje ariki akantu baduza kuri antenne ako kantu rero bakaduje kuri antenne nta radio nimwe yindi cyo kumvikana kiretse Radio Maria na Radio Agaseke FM gusa kuko na antenne y'ibiri mitari kirakora zikabuta antenne y'Imugera cyangwa za antenne zindi ziri hafi urumva baca baduza ako kantu bakaduje rero nta radio yindi cyo kumvikana yaba desemption cyatumishen nisanga ndashaka kuvuga muganga bitanga ko tuyumva ko iyo batagize ibyo la première chaîne la deuxième chaîne turabona tukazombiriza. Aha mwomenya ko iyo ngorane y'abo banyagihugu yo kudatora umurongo w'iradiyo nkuru y'igihugu cyo kimwe n'izindi radiyo zitahakorera imaze igihe yibonekeza mbere bisanzwe bizwi no mu baramutswa iradiyo nkuru y'igihugu ariko gushika ubu nta muti uboneka uratorwa. Arakoze mugenzi wacu Walter Kwizera. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru arashima igikorwa c'amaradiyo akorera mu gihugu. Bugaga Gabi amenyesha ariko ko mu gihugu hariho ibice aho amaradiyo atumvikana ngo bakaba bagiye kubitunganya imbere y'uko uno mwaka urangira. Ko kwirengagiza rero gushima ibikorwa birangurwa n'izo samirizi mu kuremesha amakuru n'ibiganiro bifatiye ku mice yose y'ubuzima bw'igihugu bigafasha abikurikirana kwiga hamwe no gukurikirana hafi ibikorwa by'inzego z'igihugu navyo bituma bajijuka bakitunganiriza imirimo batazerinze kugira ngo kubaho kwabo kwame kwisununura. Nubwo dushima ibirangurwa n'isamirizi haracibonekeza ibice bimwe bimwe by'igihugu amaradiyo atumvikana neza. Ivyo navyo ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru n'imesha makuru bukaba bwihaye ihangiro ryo gukora ibishoboka byose kugira ngo utwo turere twose dushingwemwo ivyuma bituma amajwi y'amaradiyo ashobora gushika neza mu gihugu hatarenze mu mpera z'uno mwaka w'2026. Turemeza tudakekeranya ko ubuhinga bwa none n'ubwenge mvaruganda
bifise akamaro kanini mu korosha igikorwa cyo kumenyesha amakuru, byaba ibimenyesha amakuru ndetse n'abandi bene gihugu, haba mu kunyarutsa akazi, kuronka amakuru no kuyatanga ndetse no kwiga ibijanye n'uwo mwuga. Aho ariko rero ntitwokwirengagiza ingaruka mbi z'ubwo buhinga, haba mu gukwiragiza amakuru atohojwe neza, ayaca ivutu canke ndetse n'amajambo abiba urwanko biri kumwe n'amasanamu. Ari naco gituma dusaba abamenyesha amakuru n'abandi bene gihugu kwitondera cyane ubwo buhinga mu kubukoresha bashizemwo ubwenge bwabo kama, ubwo bize, kugira ngo ubwo buhinga bushobore kubagirira akamaro nyako. Gabi Bugaga ni umushikiranganje wo kumenyesha amakuru. Mukanya turatandukira amakuru avugwa mu gisata c'umutekano. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Mu mwaka uza w'2027 mu Burundi haratekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu, akazoba ari amatora agira kane intwaro ya CNDD-FDD itunganije kuvishikira ubutegetsi. Amatora ya nyuma abarundi bahuriza koko yatunganijwe neza nashikanye uwo mugambwe ku butegetsi mu 2005. Ayo CNDD-FDD imaze gutunganya arangwa n'igikenye, ubusuma n'ubwicanyi. Ayo matora yabaye mu myaka 20 iheze yagenze gute? Imikenyuro yakoreshejwe niyihe? Itegurwa gute? Ishigwa mu ngiro n'abande? Amatora ategekanywa mu mwaka uza hari ibimenyetso ko ashobora kuba atandukanye n'ayandi yose CNDD-FDD imaze gutegura. Bitagenze uko abarundi bo kwitega iki? Biraje ko nabandi abatumire ikiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri w'Imana igengezo rya 15 Ruhuma ni Frederic Bamvuga Inyumvira, yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu. Dr Bob Rugurika ni umumenyesha makuru akaba n'umuyobozi wa Radio RPA. Ikiganiro ijambo ni gwawe muzogikurikirana ikibiriraho ku mihoro itandukanye ya Radio RPA kuva igihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu masaha y'Ibujumbura. Abasirikare b'abarundi bari baraka muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo basaba kuronswa amafaranga y'agasabuni bari basanzwe bahabwa buri kwezi. Kubera isuku rike uyu munsi nyinshi muri izo ngabo zijejeta inda, imyambaro nayo bambaye ibisigarira vy'ivyo bavanye mu Burundi haraciye imyaka irenga 2. Ines Gakiza ndazi mu kucima soda mu Burundi mubonye arateye ikigongwe ariko kwifuza no kumubona. Izo nda zigeramiye abo basirikare b'u Burundi bari baraka muri Kivu yo mu bumanuko ziterwa n'umwanda ukabije. Amezi 7 araheze bataronswa amafaranga 50 y'amadolari bahabwa buri kwezi kugira bagire utwo bikenuramwo harimo n'agasabuni ko kumesa. Twinjiye tuzi yuko umusoda aronka buri kwezi $50 yo kwikenuza kugira ngo agahuzu ko munsi ko tuba dukenewe isogisi no kuzarimusha n'agasabuni mu bivyo biheruka kuboneka mu kwindwi umwaka uheze. Umwambaro umwe bakuye i Burundi bamwe muri 2023 abandi muri 2024 niwo bacambaye n'uyu munsi muri 2026. Ishusho y'umusoda w'u Burundi aho ikongo iteye isoni, ubabonye ngo ashoka yibaza ko ari abo mu mihari igwana nashobora kwiyumvira ko ari ingabo z'igihugu ziri mu gikorwa zarungitswemwo n'igihugu. Nk'abantu baje muri 2024 na 2022 basigaye no muri Kongo. Ngo yambaye nk'abantu baje muri Serama ari bishasha no kuvuga kugeza no saa n'iterasoni. Umwambaro twambara usanga ari ibintu no gusaba bidasa kuko tweko umusoda asigaye yambaye ibintu ari muba. Nabone kubisoni barariba bakamara maru. Uzambaye bakubwira ati guma muri korutire adutijije n'abakongomani basigatura bakatwenga bakavuga ati nabona basoda b'igihugu cyane. Abo basirikare basaba rero kuronswa ayo mafaranga bita y'agasabuni kugira bikenure mu byo bakeneye, bakanasaba imyambaro yindi harimwo n'ibibarinda imbeho
kuko bagwanira mu mashamba kanye cane. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General Gaspard Baratuza yatumenyesheje ko ayo mafaranga y'agasabuni abo basirikare bagiye kuyaronswa vuba ko bariko barabitegura. Ku kibazo c'imyambaro ishaje, General Baratuza yahakanye ko atamusirikare w'umurundi boreka ngo yambare canka se nabo mu migwi igwana ngo babatwara iyo bari baravyitwararika, nayo ko basaba kugomborwa kuko bamaze igihe kirekire ku rugamba bakaba barushe. General Gaspard Baratuza yatwishuye ko ukugombora atari igikorwa kiraba abasirikare kandi ngo nta musoda afise ivyo ariko arakora, abaza bene ico kibazo. Mu gisata c'ubutungane naho kuri no nkuru iciye ku masonga, Colonel Hatungimana Leonidas batazira muporo yarasubijwe kuri wa 11 Ruhuma mu mwaka wa 2026 mw'iboro rikuru rya Mpimba. Yari yakuweyo kwa 2023 Gitugutu mwaka wa 2024 ajanwa gufungirwa mu gasho kigendereza. Colonel Hatungimana akaba afunzwe yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu kuva mu mwaka wa 2015. Mu gisata c'intwari bereye naho abigisha ba kaminuza hamwe n'abaganga bamwe bamwe bari mu bagiye kwiruhutsa gato mu bijanye n'agashahara kisununuye. Ivyo bikaba bigaragarira mu vyegeranyo biherutse guhabwa umukuru w'igihugu, ivyegeranyo vyerekana ingene indinganizo shasha y'imishahara ku bakozi bamwe bamwe ba leta yokurikizwa. Ido nido na Josiane Muzaneza. Nkuko biri mu rwandiko, umugwi washinzwe igikorwa cyo kwiga ingene imishahara y'abakozi bo mu bigo vya leta bigendera ku mategeko vyisangije wahaye umukuru w'igihugu ku wa 14 Nzero uyu mwaka wa 2026 handitse ko bihweje ibisabwa n'abakozi b'ibigo vya kaminuza y'u Burundi NS hamwe n'ibitaro by'umwami Khaled byo mu Kamenge basanze abo bakozi boshigwa hamwe nabo bagendera ku mategeko bisangije. Ibyo bakaba babivuga bafatiye ku kamo katanzwe n'umushikiranganje w'indero aho yari karatabaza asaba kwico gisata c'indero cogarukirwa kubera ko kigiza hatemba. Ubona ko abarimu be n'abaganga bariko baherera mu mahanga kubera agashahara k'inica n'ikize baronswa. Umushikiranganje akaba yamenyesha ico gihe ko atagikozwe mu maguru masha imirimo ishobora no guhungabana. Ubwo rwandiko rubandanya ruvuga ko kubera ko umugwi washinzwe ngo ukurikirana ico kibazo wasanze abo bakozi ba kaminuza bahembwa imishahara mito cyane, wahisemo kugwiza na 5 amanota ajanye n'akazi umuntu akora aho kugwiza na rimwe n'ibice bibiri nk'uko vyasabiwe abandi bakozi bo mu bigo vya leta bigendera ku mategeko vyisangije. Bisigura ko ari hamwe vyoshirwa mu ngiro umushahara w'umwigisha w'umushakashatsi wo mu kigo ca INSP afise impamya bushobozi ya PhD uzova ku miliyoni 1,147 ukaja ku miliyoni 2,817 by'amafaranga y'amarundi, mu gihe umushahara w'umwigisha mwunganizi maître assistant mu kinyamazuru hamwe n'umuganga asanzwe abo bita ba generaliste uzova ku 1,817 ukaja ku miliyoni 1,982. Bisigura ko imishahara yabo izogwizwa hafi na kabiri. Ivyo bikazokorerwa nabo muri NS kaminuza nkuru y'u Burundi hamwe n'ibitaro by'umwami Khaled. Ahamwe menya ko iyo nteguro nshasha itekanya ko bazisanga hasi bazodugirizwa imishahara, mu gihe abo bazosanga imishahara yabo iri hejuru cyane atawuzobakomakoma kuko bazoyiguma ni kwiri. Arakoze mugenzi wacu Josiane Muzaneza. Kuri wa gatanu niho bashinguranye iteka Patiri Amando Kana, akaba yamenyekanye cyane mu gusana imitima y'abakirisu mu kigo ca Foyer de Charité i Bujumbura. Patiri Amando Kana akaba yashengeye ku igenekezo rya 30 Nzero kubera ingwara. Ido nido na Remy Deragakura. Muri iyi myaka harageze ko twanka ko amafaranga abikigirwamana, tukanka kwa amafaranga atugira baja. Iryo jwi ni ry'umuhisi umusaseredoti Kana Amando yavukiye ubukwavu muri zone ya Busangana mu mwaka w'1960 araheze yatigwa mu ibanga ry'ubusaseredoti muri mu kakari 1993. Nabamubona ubuzima bw'umuntu atibyiringira mu kuzimanganya kugira baronke ibyo bibuye. Nabo murabona harageze birakenewe kw'ibituza kubera ko yamanina ntajya umwitwarariko wo gufasha abantu gusubiza hamwe no kugenda umuvukano w'ukuri. Muri uyu mwaka nyene 1993 yarafashije cyane mu kunywanisha abanyagihugu bo mu makomine ya Rutegama na Kiganda batari bagicana uwaka kubera ubwimu rufatiye ku macakubiri y'ubwoko.
ubutumwa bwiwe yagiye araburangurira mu maparuwasi atandukanye mbere aranaba n'umurezi mu iseminare nkuru ya Burasira kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2001. Eka yaragenywe ngabo umunyamabanga w'igisata cy'ubutungane n'amahoro gushika agenywe kuba umuvyeyi wa Foyer de la Charité Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2001. ubutumwa rinza gisezera isi akirangura. Ubutumwa bwafashije gusanura imitima myinshi cyane na cyane cyane y'urwaruka rw'Ibujumbura nk'uko umwe mu basore yakunda kwitabira inyigisho ziwe abishingira intahe. Patira Mando n'umusaserdoti Imana yari yaraduhaye muri diocese nkuru ya Bujumbura, n'umusaserdoti yadukuye ku mariba menshi, amariba y'ubusambanyi, amariba y'ibiyayuramutwe, n'umusaserdoti twanasoko nk'ingabire i Bujumbura ku buryo vy'ukuri yadukuye mu binazi byinshi twari turimo. N'umusaserdoti yashoboye kunga imiryango myinshi yagira itandukane biciye mu ijambo ry'Imana. Niyinjira mu buzima bw'umuntu ariko yarafise iyo ngabirano Imana yamuhaye ku buryo vy'ukuri ariko arakwigisha ijambo ry'Imana yaguhana témoignage buryo wumva by'ukuri yuko ari wowe ariko aravuga atarinze kuduma. Eka n'abarundi bahunze igihugu barashingiye ntawe umusaserdoti bavuga ko yabafashije kwiyubaka no kubaka imitima yahuha kubera injyana n'igihugu kimazemo imyaka irenga 10. Innocent arongoye umugwi w'abarundi bishize hamwe mu gutazira Imana coupe de louange mu Gifaransa aravuga ingene Padiri Amando yagumye bitwararika mu gihugu bahungiyemwo atitayeho umutekano wiwe. Hariho umwijima ukwiheba kuko abantu benshi bari bafise ibikomere. Umwiherero wa mbere wabaye 2018 Padiri Amando Kana afata risque kuko ico gihe ntivyari vyoroshe umubano w'ibihugu bibiri, aremera araza kugira ngo aduhe uwo mwiherero. Nimba hari ikintu tutazopfa twibagiye niyo bravo iyo courage twabonye mu musaserdoti w'Imana Padiri Amando Kana. Byukuri buri umwaka bitevye imyaka 2 yaraza kugira ngo adufashe. Kuvyukuri atubereye umuvyeyi kandi azokwamara umuvyeyi wacu, tumusabira iruhuko ryiza, tunamwemera yuko iryo yadutekereye tuzorigendera kandi tuzoriha n'abazodukomokako. Padiri Amando Kana yasengeye kwa 30 uyu mwaka wa 2026. Abakristo mu mihingo itandukanye yo kwisi yabibura na Afrika bakaba bifatikanije n'abari Bujumbura mu kumushingura n'iteka. Mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa gatanu tubayagira ku nyoni bita agaca, ingene kabayeho, ivyo gafungura, ingene karondoka n'akamaro gafise ku binyabuzima no gukingira ibinyabuzima muri rusangi. Ikiganiro cy'uyu munsi mugishikirizwa na Baltazar Miburu. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu, nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 13/0 umwaka w'ibihumbi 2026. Mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatanu tugiye kubayagira ku nyoni bita agaca. Iyo nyoni ikaba ifise imigwi ishika 90. Mbega inyoni bita agaca yoba ibayeho gute? Yoba ifungura iki? Bigenda gute ngo ishobore kurondoka? Agaca koba gafise ico gafasha mu binyabuzima. Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe, aho tuza kuba turi kumwe n'umutumire wacu asanzwe ari n'umuhinga mu bidukikije, aza kudufasha kumenya byinshi ku buzima bw'inyoni bita agaca. Ikiganiro twagitunganije dufatikanije na Hermes Ntibandetse, mukaza kugishikirizwa na Baltazaro Miburu. Mama, ni kubera gukunda RPA. Ningwi y'abanyagihugu, ningwi y'abanyagihugu. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ntangamarara za kino kiganiro, tugiye kurabira hamwe ibijanye n'inyoni bita agaca.
reka mu gutangura umutumire wacu Muhimpundu Jean Paul asanzwe ari n'umuhinga mu bidukikije atangure yadusigurira icyo ari cyo inyoni bita agaca aho ashimikira cyane cyane ku byo gafungura. Agaca canke ubuca mu gifaransa bita epervier. Agaca rero kari mu mugwi w'inyoni ziri mu mugwi munini bita mu gifaransa Ospititide. Ziri mu migwi myinshi ishika 90 kw'isi. Bitandukanye rero baravye uko zingana, ivyo zirya, ingene zirondoka ahanini, hanyuma baravye uko agaca kangana. Abahinga basanga agaca kenshi kari hagati ya santimetero 30 na 60, ariko ntikibuze ko hariho iziri munsi ya santimetero 30, usanga hari zifite santimetero 25, kandi ni nk'uko usanga hariho ibindi migwi y'agaca ishikana santimetero 20 canke 25. Rero twita moyenne usanga agaca kangana hagati ya santimetero 30 na 60. Baraba kandi n'ivyo zirya. Ubuca bwose burya bimwe, ariko kenshi usanga izo nyoni bita agaca zikunda kurya utundi tunyoni duto duto, hanyuma ugasanga zirarya kandi n'ivyikwega hasi nk'inzoka, inkere, n'ibindi bikoko vyikwega hasi. Hanyuma kandi zirarya n'ibyo bita mamifere mu gifaransa, uvuga ibindi bikoko bigendagenda. Agaca kari mu nyoni zikara cyane kandi ziruka cyane nk'inkoko, ubwagazi bw'intama cyangwa bw'impene kashaka kagaterura kakagenda. Kenshi rero agaca gafise inguvu kubera kiruka cyane kubera amababa yako. Nk'uko bimeze ku nyoni agaca mu kurondoka gata amagi, ariko rero kuko icyari cyayo kimanika ahantu kure, nk'uko umutumire wacu Muhimpundu Jean Paul abandanya abituyagira. N'ikindi gitandukanye agaca ni ingene zivyara. Agaca rero gata amagi, hanyuma amagi akabundikirwa. Mu kubundikira rero ikigore kija hamwe n'ikigabo kigaca gifasha mu kubundikira. Rero irigi ryabundikiriwe rivamwo umuswi, hama kigakura kirubaka ahantu kure icari, nico gitamwa amagi, hama amagi akabundikirwa hama akavamwo imiswi. Ikiganiro dukingira ibidukikije twashimikiye kuyaga ku nyoni bita agaca. Inyoni yitwa agaca mu ntango mwumvise karya izindi nyoni canke utundi dukoko nk'inzoka. Mu Burundi hari abantu batega inyoni bakazifungura, ariko gaca kenshi ntibagatega naho kari mu ziribwa. Muhimpundu Jean Paul umuhinga mu bidukikije amenyesha ko umuntu akwiye kwiyubara mu gihe vyoshika agashaka gufungura gaca, kuko mu bikoko gafungura harimwo ibifise ubumara. Aho iwacu mu by'ukuri biragaragara ko agaca karibwa, ariko mu bindi bihugu canke mu zindi region agaca gashobora kuba koribwa nubwo bitaramenyekana, kuko agaca karimwo turetse ko karya cyane cyane ibintu bimeze nk'inyama, byo bita nka carnivore, usanga agaca karimwo ivyankenerwa ku buzima bw'umuntu. Abahinga rero bavuga ko mu gaca harimo amaproteine dohote karite, uvuga amaproteine meza, harimo kandi ivyunyunyu two kwita amagrese bafata nk'ama binurenure byofasha abantu, harimo kandi na vitamine bita B12 twebwe abantu dukenera, harimo kandi amaseri minero dusanga harimo amafere n'amazenga. Murumva rero ko agaca by'ukuri kihereza ibinyabuzima kigendagenda, ariko gateguwe neza gashobora kuba byofasha abantu. Ariko rero kubera ko mu bintu karya ushaka kuba harimo ibintu bifise byogira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu, byosaba mu kurya agaca gukoresha ubuhinga bwose kugira ngo ntihavemwo ubumara bumara abantu.
dufate nk'ubu kariye nk'inzoka hama umuntu akagaruka kurya kagaca bishobora kuba byogira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu yihereje izo nyama zako kubera ivyo bumara bita amatoxine kaba kafunguye byosaba ubuhinga by'ukuri kugira ngo abantu bakihereze agaca kandi kararya ivyo abantu bashobora no kwihereza atavuga nk'inuma nk'inkware abantu barazihereza inuma barazihereza zijya mbeba dufata zya mbeba z'ikizungu canke ifuku mu mahejo amwamwe canke mu bihugu bimwe bimwe ivyo bintu baravyihereza inkware ifuku inuma rero birakenewe ko agaca gakingirwa nk'ibindi binyabuzima kugira ngo hagume hari ico bita équilibre des écosystèmes mu bantu no mu bintu biri kw'isi. Mama, ni kubera ko ukunda RPA. Nijwi ry'abanyagihugu, nijwi ry'abanyagihugu. Mu kurangiza kino kiganiro umuhinga mu bidukikije Jean Paul Muhimpundu aratubwira akamaro k'inyoni bita agaca afise mu kugabanya ibyo kononera ku binyabuzima hamwe no mu gukingira ibinyabuzima muri rusange. Agaca kafise burya akamaro turetse ivyo bya équilibre des écosystèmes mu gifaransa bita kubungabunga ibinyabuzima, agaca kandi karagira ico bita kubungabunga l'équilibre des écosystèmes, twovuga ni harimo kandi kugabanya ibinyabuzima vyokononera ubuzima bw'abantu n'ibintu, ico bita contrôle des prédateurs. Tuzi ko hariho ibinyabuzima bifungura nk'ibi abantu dufungura. Aha twavuga nk'ifungura ibiterwa abantu barimye canke abantu bazorya. Hatabaye ikintu kiza kiragabanya ivyo bintu dufate nk'ifuku, hatabonetse ikintu corya izo mfuku ngo zigabanuke, hogera igihe imfuku zimara ibintu abantu bofunguye. Inzoka, hatagiye haboneka ibikoko birya izo nzoka, hogera igihe inzoka zigangura zikamara abantu. Rero naha tuvuga tuti zirafise akamaro kanini, agaca kafise akamaro kanini mu kugabanya ivyohungabanya ubuzima bw'abantu. Hariho kandi n'ico bita maintien de l'équilibre des écosystèmes, kuvuga ko bigabanya igwirana rya cane y'ibintu vyokononera ibindi binyabuzima. Nshuti bakunzi ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu, aha niho ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu kigarukiye. Shimire mwebwe mwese hamwe n'abagenzanje mu gisata c'ibidukikije bafashije mu gutegura kino kiganiro. Baltazar Miburo nabashikije ikiganiro cyo kuri uyu munsi, nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu aho ubutaha. Cyari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Arakoze mugenzi wacu Baltazar Miburo. Ni hano duciye dusozera amakuru yo kuri wa 13 Ruhuma umwaka wa 2026. Shimire mwebwe mwese mwarimo duteze yompi, bagenzanje bayatorokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma bakoze ko bashoboye kugira no majwi abashikira tankomanzi. David Claude Mbana nayo nabashikiriza no makuru nkaba ndabikebanuye ndabifuriza kuranirwa mu banyi no mu vyanyu naho butaha.